Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize mu ido n'ido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta cindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Faustin Ndikumana isubirwamo ry'integuro y'amafaranga leta izokoresha, ikimenyetso c'uko ubutunzi bw'igihugu butifashe neza kandi nikerekana neza ko ubutunzi bw'igihugu bugeze ahantu habi cane, aho benshi mu Barundi bavuga ko aho ubutunzi bw'igihugu bugeze aho umwanzi ashaka, ariko byose nyine bigaturuka mu itunganywa ribi ry'imigambi ya leta ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amafaranga yagakwiye guteza imbere igihugu ajya mu bikorwa bidakenewe kandi agakoreshwa mu ngendo zidakenewe z'abategetsi bakomeye cane harimwo na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho benshi mu Barundi bagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko yama mu ngendo kandi izo ngendo akora akaba nta nico zizanira igihugu, akaba ari ingendo zo guhombya igihugu ku rugero rwo hejuru. Faustin Ndikumana asaba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi harimwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ko bagabanya ingendo bariko barakora, kuko nizo za mbere ziriko zirahombya igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Mu gihe leta y'u Burundi iheruka kumenyesha ko igiye gusubiramwo integuro y'amafaranga izokoresha muri uyu mwaka wa 2023 gushika 2024, Faustin Ndikumana arongoye Parisemu abona ko ico ari ikimenyetso cerekana ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi muri iyi minsi, kandi bikaba vyerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bunaniwe. Byose bikaba biza biha ingufu ababwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko yarakwiye gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko yananiwe gutunganiriza abarundi, kandi bikaba biboneka neza ko atani intumbero afise yo guteza imbere igihugu. Akaba ariyo mpamvu abarundi sinzi batanguye gusaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yofuma agatanga imihoho, kuko biboneka neza ko ataco ariko aramarira igihugu n'abarundi muri rusange. Kubwiwe Faustin Ndikumana ngo kijya gihengeri c'amamiliyaridi 700 bitaboneka neza aho zizova, hamwe ngo n'izindi 900 zari zitezwe mu mfashanyo ngo zose hamwe zoca ziba imiliyaridi 1600. Ati urumva rero ko ayo mahera atari kuboneka, urumva neza ko leta yakoze ibintu itutondeye neza, kandi nayo ari kuboneka akaba ari kwarajya mu mifuka y'aba generali bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'indongozi zifata ijambo rya nyuma ku gihugu. Akaba ariyo mpamvu nyine igihugu cama mu ngorane zidahera, ariko akaba ashima ko iryo subirwamo ryabaye, kuko ryaraboneka ko amahera yari ateganijwe ataho yari kuzova, kandi ko atani igihugu cyari kwemera kongera kuguza Uburundi kubera umwenda gifise amadeni menshi cane giheraniye ibindi bihugu ndetse n'amabanke atandukanye, byose nyine bikaza byongereza nyine ikibazo cy'ubukene kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Uburundi bugeze ahantu habi cane ku buryo bigoye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuzahura igihugu kubera ibikorwa ariko arakora. Akaba ariyo mpamvu nyine abarundi isinzi bariko barasaba ko yapfuma agatanga imihoho, kuko biboneka neza ko atantumbero afise zo gutwara igihugu no gutunganiriza abanyagihugu. Kubwiwe ngo ugereranije n'umwaka wa 2022 n'uwa 2023 na 2023-2024 mu gice ca mbere c'umwaka, ngo amafaranga yinjira mu kigega ca leta yaragabanutse ku rugero rudasanzwe kandi rutarigera rubaho, aho benshi bavuga ko wamengo igihugu kiri mu bihe by'intambara, kuko uravye uburyo ki ubutunzi bw'igihugu bwagabanutse muri uno mwaka biraboneka neza ko harimwo ikibazo gikomeye cane,
Faustin Ndikumana agasaba ko hojaho umurwi w'abahinga wiga ukuntu hofutwa amafaranga aja mu bintu bidafututse nko guha uturusho abanyagihugu batandukanye, amakoperative, kugabanya ingendo z'abazo hagati mu gihugu no hanze y'igihugu. Faustin Ndikumana akavuga ko ingendo Perezida Evariste Ndayishimiye yamamo zo hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu hagati ari ingendo ziza zunyura ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi, kuko arakoresha amafaranga menshi cyane mu ngendo, kandi babonekane ko ari ingendo zidafise ico zimara, zidafise n'ico zungukira igihugu. Akaba nyine Faustin Ndikumana amenyesha ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye igihe atarabiheba byose nyine bizagumya guhombya igihugu cy'u Burundi. Ariko ku rundi ruhande abanyagihugu batandukanye bagasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko gutunganiriza abarundi byamunaniye. Mumenya ko bimwe mu biteganijwe gufutwa mu isubirwamo ry'itegeko rigenga amafaranga leta izokoreshwa muri uyu mwaka wa 2023-2024 ari ibi bikurikira: guhagarika kugura imiduga mishasha ikoreshwa n'inzego za leta keretse iyo mu gipolisi no mu butungane, hamwe n'imiduga 8 igenewe kugurirwa amashuri y'uburaro. Kugabanya bimwe mu biboneka itagisi ku badandaza binjiza isukari mu ntumbero yo korohereza no gutera intege abadandaza baja kuyirangura hanze y'igihugu, kuko murazi neza ko muri no minsi ihinguriro Sosomo ryarugaye, aho nyine rivuga ko hari ibibazo byinshi bitandukanye bitaryemerera gukora. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ingorane ziri mu gihugu, kandi bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye bigoye ko azashira ibintu ku murongo. Akaba ariyo mpamvu nyine abarundi isinzi bari ko bamusaba ko atanga imihoho, kuko biboneka neza ko atantumbero yo gutwara igihugu ndetse no gutunganiriza abarundi afise. Kugwiza na kabiri itagisi ryo ku miduga y'agaciro mu gihe uwawuguze abikoze ku nshuro igira kabiri. Itagisi y'umurengera kandi ngo rizoshirwa ku nzoga zijabuka nk'imivinyu, champagne, amarikeri n'ibindi byinshi cyane. Ikindi nuko abazotsindira amasoko ya leta bazobanza kwerekana ico bazokoresha amahera y'inyungu bazokura muri iyo masoko bazoba batsindiye, ibintu bitariko birahurizwa ko kimwe n'abarundi isinzi, aho babona ko nyine ibintu biriko birakorwa na leta Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu byerekana neza nyine ko igihugu kimaze kwinjira mu bihe bidasanzwe, kandi akaba ari ibintu byerekana neza ko ibintu bidahindutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuba bibi cyane, aho abarundi bashobora guhura n'ingorane zitandukanye mu minsi iri imbere. Akaba ariyo mpamvu nyine abarundi batandukanye basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko atantumbero afise yo gutwara igihugu. Tuvuye kuri aya makuru nyine arabana n'ubutunzi, amakuru yacu tabandanirize kuri zino nkuru nazo ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi zibabaje kandi ziteye isoni, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambwe we uri ku butegetsi bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bugare urubuga rwa politike ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi seneri uriko urahura n'ingorane zikomeye cyane, nyuma yaho bamaze amezi arenga 6 barabahagarikiye kugira igikorwa na kimwe bakora ku gataka ku Burundi. Hiyongereyeho n'ibikorwa bibabaje kandi biteye isoni byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambwe ku butegetsi badashaka ko hari undi mugambwe ukora ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko umugambwe seneri uriko urahura n'ingorane zikomeye cyane, aho bariko barasitura ingoro z'umugambwe. Byose nyine bikaza bitera agahinda abanyagihugu babona ko leta Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi mu gihe iriko irakora ibikorwa biteye ubwoba himirije amatora, byerekana nyine ko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ice intege seneri, mu gihe byari bimaze kumenyekana ko umugambwe seneri ari wo mugambwe usigaye ukundwa n'abarundi batari bake, kandi akaba ari wo mugambwe uri guhurumbirwa n'abarundi babona ko ari wo ushobora kuza ugakura ingorane mu gihugu, ingorane zimaze imyaka myinshi zibonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Benshi mu banyagihugu bakaba bari biteze ko agatorwasa ari we ashobora kuza agatorera inyishu ibibazo byose bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu nyine abategetsi bakomoka mu mugambwe ku butegetsi babirabye bakabona ko bishobora gutera ingorane zikomeye cyane
mu minsi iri imbere kuko barabonaga neza ko Agathon ashikiriye intebe isumba izindi ngaha mu gihugu cy'u Burundi yabashengeza mu butungane, akaba aribyo bari gukora nyine birinda aho bariko barakoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo bace intege umugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kandi akaba ari umugambwe uhurumbirwa n'abarundi isinzi kubera ko babona nyine ko ari wo mugambwe ushobora kuza kubakuraho CNDD-FDD imaze igihe kinini ibapfukamye mu nda. Umugambwe seneri uriyamiriza urwaruka rwita urwo mu mugambwe CNDD-FDD rwagize ikarashishi kuri uyu w'Imana mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura rukoresha imbyino harimwo amajambo atyoza umukuru w'umugambwe seneri. Umunyamabanga mukuru wa seneri abona ko ari ugushaka gusotora iyindi migambwe mu gihe himirije amatora imbere. Simoni Bizimungu amenyesha ko ibyo bikorwa byanabereye hafi y'ingoro y'umugambwe wiwe ku rwego rw'igihugu. Asaba ko bitosubira ndetse ko amategeko agenga imigambwe yokurikizwa ku rugero rumwe kuri bose kuko biboneka neza ko seneri muri ino minsi iriko irahura n'ingorane zikomeye cane. Umukuru w'urwaruka rw'imbonerakure ku rwego rw'igihugu ntiyemera ko urwo rwaruka ruvugwa ari urwo mu mugambwe uri ku butegetsi. Eric Nshimirimana asigura ko bigoye kubona ko ari bo muri uwo mugambwe, ariko ngo ubushikiranganji buraba imigambwe nibwo bushobora kugira ico buvuze na rirya umugambwe wose uvuga ukingira inyungu zawo bwite mu gihe bimaze kumenyekana ko ubwo mushikiranganji Martin Niteretse ari mu bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo basambure umugambwe seneri. Kumva ko hari uwo usanga ruba rwambaye ibimenyetso by'umugambwe CFD yishura ko bimaze gushika aho urwaruka rwambara ibyo bimenyetso kandi batari muri uwo mugambwe. Ico yemeza nuko adashigikiye urwaruka rwugariza abantu canke rubatyoza. Aho naho avuga ko uwarenganijwe ari we aheza akerekana ababikoze bagashengezwa mu nzego zibijejwe, ariko nyine byose bigahita biboneka neza ko ari ibintu biriko birategurwa n'ubutegetsi kuko nta wundi mugambwe watinyuka gukora ibintu nk'ibyo uretse umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, umugambwe umaze imyaka myinshi upfukamye mu nda abanyagihugu. Ubwisanzure mu bya politike burabangamiwe mu Burundi naho ibintu bimeze gutyo, ariko abaseneri baravuga ko byanze bikunze biteguriye kuja mu matora ari imbere kandi bakaba bazi uwo bazatora kandi bakaba bavuga ko no mu 2027 byanze bikunze ikibanza c'umukuru w'igihugu bazakegukana babifashijwemo n'umushingamateka Agathon naho Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamushigikiye bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo basambure uwo mugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi seneri. Ingoro y'umugambwe seneri yo ku mutumba wa Rurenge muri komine Muhuta intara ya Rumonge yabomowe mu ijoro rishira uyu wa Mungu igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 isaha 5 zirenga z'ijoro niho nyine iyo ngoro y'umugambwe seneri yabomowe. Nk'uko byemezwa na bamwe mu ndongozi z'uwo mugambwe ngo abo babomoye iyo ngoro y'uwo mugambwe seneri nuko nyine batamenyekane bagiye bibye intama 3 z'umutamakazi w'inyankamugayo, aho imwe yabatorokanye igaruka mu rugo aho nyine yari ivuye, ariko amasoko yacu adushikira akemeza ko nyine abakoze iryo bara ari urwaruka rw'imbonerakure, urwaruka rumaze imyaka myinshi rukora amabi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakaba n'amakuru ariko aradushikira ateye ubwoba avuga ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bagiye guhura n'ingorane zikomeye cyane mu minsi iri imbere, aho hari umurwi ukorera iperereza uriko urategurwa kugira ngo utangure kunyuruza abantu bakomeye cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, higanjemo nyine abari mu mugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Akaba ari ibintu biriko birategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, bakaba barateguye akarwi gakomeye cyane kariko karakorana n'imbonerakure kajejwe kugirira nabi abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi cyane cyane bakibanda ku bakomoka mu mugambwe seneri, umugambwe w'umushingamateka Agathon. Iyo akaba ari inkuru nyine turiko turabandanya kubatohoreza, turi buze kubashikiriza amakuru yacu hanyuma aho tuza kubabwira amazina ndetse n'abariko barategura ayo mabi yo kuzagirira nabi
abaseneri ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushyizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.